Jewe nsanze ndongoye abantu bagendana ubumuga aha mu ntara ya Rumonge, ahindani twaba dufise abantu bagendana ubumuga b'abaragi. Abo baragi nabo bariko bariga ibintu bitandukanye, tugenda bereke. Ego aba nabo n'abantu bagendana ubumuga babaragi nkuko twavuze rusanzwe turongoye abagendana ubumuga aha mu ntara ya Rumonge, n'ugwaruka basanzwe bariko bariga, ariko cyane ibintu bariko ngaha ni ibintu bijanye no kubarira. Twarasavye umwigisha ava i Bujumbura, akaba ari uyo ngaho muriko murabona, yari yitanze aremera araza ngaha aza kubigisha ibintu bijanye n'umwuga wo kubarira. Ubu rero bageze ku mezi 3 bariko baritanga, kandi natwe tukitanga n'umwigisha wabo baritanga, bakaba bafise ibikoresho bikeya, naho nyene naho ari bike ariko baragerageza ko bashoboye kugira ngo bamenye. Biga umwuga kubarira, bakongera bakiga n'umwuga wo kwiga ibimenyetso kugira ngo bamenye communication n'abandi. Arigisha abagendana ubumuga b'abaragi n'abavuga bose, akabigisha langage des signes, akaba afise n'umusiguzi, akaba ari jewe ngaha, bose akabigisha kugira habe iterambere ryabo. Hanyuma nibamanya kubimenya ibi byo kubarira, azoca barekura baje gukora ubuzi bwabo butandukanye ahandi, haje nk'ibindi bintu bishasha bataramenya, bakongera bakagaruka kandi akabereka, kuko hari abaragi, harimwo abavuga, bose aharanga des signes baragerageza, barazi turakominikana neza, mu bisanzwe turagerageza. Ariko araraba muri kazoza arabona ko bizogenda neza, ni vyiza cyane. Amaze amezi 3 hano hantu ariko arahigira. Akamaro we nashobora kubabona nuko niyamara kubimenya mu minsi iri imbere nawe nazotangura gukora utwiwe, akinziza amafaranga ku mufuko wiwe. Twabiteguye kuva haraheze nk'imyaka 2 tubiteguye, ariko byaza birateba bivanye n'ubushobozi tuba dufise, kuko kugeza n'ubu nta bantu baradufata mu mugongo kugira ngo twiteze imbere muri ibi bintu. Ariko izi nyigisho ziramaze amezi 3 bariko bariga barakwirikirana, biga kabiri mu ndwi gusa kugira ngo baronke nabo umwanya wo kuruhuka. Kare hariho abahora biga batagendana ubumuga b'abaragi, ariko ubu twifuje ko twubashira hamwe n'abandi abahora biga mu myaka iheze, higa abantu bagendana ubumuga atari abagendana ubumuga b'abaragi. Ariko ubu vyabaye vyiza ko abagendana ubumuga b'abaragi nabo nyene twoja hamwe, kuko nabo nyene basanzwe bazi ubumenyi butari buke. Ubu abo bandi bararonse amamashine, ariko ntakwiye, kuko uwasanga imashini imwe ihuriye ko nk'abantu 5, 6 bakeneye umwanya wo gushona ibintu kugira bigwire, cyesha bifata umwanya muremure. Ariko ubu bari hamwe bakorera hamwe, ko twabigishije ko nibaheza kwiga izi nyigisho babone kuja hamwe, ntibasanzare, ntihagira umuntu ashobora kwikorana ngo yikorane wenyene, kuko yamaze kwikorana wenyene azosubira muri bwa buzima bundi busanzwe. Kandi twebwe turahura n'intambamye nyinshi. Akarorero nk'ubu intambamye duhura, abagendana ubumuga cyane cyane b'abaragi baba kure, nka komine turiko turakorera murabona ni komine ya Rumonge. Hari komine nyinshi, hariho Burambi, Buyengero, hariho Muhuta n'izindi. Kubw'ibyo abantu bava kure, nka komine Buyengero twagize igitigi twasanze hariho abagendana ubumuga b'abaragi bashika hafi nko kuri 40. Twiyumvira ko ntiboshobora kuza ngaha ntaho boro nk'abaryama, ariko twiyumvira ko nitwamara kugira inguvu tuzoja hamwe n'uwo mwigisha tukabasanga hari ya makomine yabo. Nta gihe kirekire abagendana ubumuga b'abaragi batangwe ngaha mu Rumonge, ahubwo bibaye bishasha. Ibikoresho nabwo bikwiye, harimo imashine ngaha, ni imashine n'abantu batanze amahera baremera bavuga ati badufashe. Mu ncamake nta mashira hamwe aradushikako,
turifuza rero abantu bashoboye ko bodufasha abagendana ubumuga bakaronka ibikoresho. Harabuze naho tukorera nk'ubu ikibanza urabona ko tugihurikiyemo tura imigwi itandukanye, harimo abashushanya akabamwe n'ababiga byo kubumba n'abandi biga byo gushona. Urabona ko ari imigwi itatu, tuba dukeneye ahantu hiwacu bwite twokorera kugira ngo ikigo kimenyekane gose, kuko tumaze kuja hantu goma dupanga wosanga nayo amafaranga turiko turateranya aguma herera ku nzu. Ikindi naco umwigisha aritanga nta gahembo aronka, ni ibintu biva mu mutwe iwe, n'umuntu yemeye kuvuga ati je ngomba kubafasha. Tusaba rero n'abantu bagira neza bashobore kumufasha nawe nyene bamuhembe, kuko aha mu Rumonge haragoye kuba nta afisa arima aguma kunyene ayavanga haca asubira ibujumbura iwabo hagahera nk'indwa kongera hagaruka. Ni ibintu byo nyene bimufata umwanya muremure. Twosaba rero abantu bakadufasha, ubwa mbere bakadufasha bakaduheza agasabune kuwo mwigisha, bakaduheza ibikoresho, bakaduheza n'ibitambara two kwigirako. Nk'ubu abanyeshuri bonyene barafata bagasuganya udufaranga twabo dukeya, uzanye gitenge ahagerageza bakacigirako. Urumva n'ibintu bitaryosha, ariko umva abantu babikunda. No avuga ati agomba gushonesha impuzu aca yizana ngaha bakayigirako. Bodufasha bakaduheza ibitenge bikwiye kugira ngo abanyeshuri bavyigireko. Inyigisho ziriko zirabera ngaha zijanye cyane cyane n'umwuga ukubarira. Ndabona yuko mwigisha ikigwa agitanze ngaha, mbona yuko bose babimenye, kandi hageze n'umwanya kanyereka ibintu bakoze, yabahaye tugire mukorere muhira mugaruke. Bagarutse ngaha nsanga babimenye bakabitora, kuko arampa raporo yuko ibintu biriko biragenda neza, kuko twabanje kubigisha mu mitwe yiwabo yuko aha baje sinka y'amashuri asanzwe, ahubwo bazi kurondera ubumenyi buzobafasha muri kazoza kabo, kugira ngo bategure kazoza kabo kukubaho. Abagendana ubumuga nibave muri vya bintu byo kugiga barasegereza, kuko hariho abantu baza baratahuye yuko umuntu agendana ubumuga ko ari umuntu asegereza. Ivyo sivyo. Abagendana ubumuga bafise ubwenge bukomeye, barashobora gukora ibintu bikorwa bitandukanye. Nibaze rero ngaha baterane baje hamwe n'abandi bige imyuga itandukanye, bongera bave muri ya myuga baje mu yandi mashira hamwe mato biteze imbere. Ikindi naco notera kamo nuko abavyeyi basanzwe bareze abana bagendana ubumuga nibareke kubanyegeza. Benshi barabanyegeza kuko bakabona ko atacu bamaze bagasigarana imihira n'ibindi. No, ntibikunda. Nibabazane ngaha, kuko nk'ubu turafise n'abana bato bafise imyaka 10, 12, 13 bama baraza kwiga ibintu bitandukanye ngaha bagendana ubumuga. Bagendana ubumuga benshi barabakoresha nk'urudandazwa kugira ngo baze gusega ibintu birire, wa wundi agendana ubumuga naho akaguma hahandi nyene ntatera imbere. Tushaka rero na leta idufashemwo n'abo bantu basegereza kandi babakoresha babakure mu ibarabara baze ngaha bige. Twaravyumvise yuko leta ifise umugambi wo kurondera urwaruka kugira ngo gwiteze imbere, kandi turamaze kumva yuko hariho na banki zobafasha kugira ngo biteze imbere. Twebwe kugeza ubu turiko turandika imigambi tuyishira habona, hanyuma tuzoshire mu bandi kugira ngo dusabe leta idufashe. Ubwo rero cyambere ni kubabwira ko twoja hamwe bagatahura kazoza kabo ko kari mu nguvu ziwabo, kari mu migambi yiwabo. Urwaruka rero rugendana ubumuga benshi abo dufise abenshi nuko bataramenya kandi bataraja hamwe ngo babwigwe. Abagendana ubumuga rero twebwe tubarondera tukoresheje ni force nyinshi. Harimo abo dusanga kure baranyegejwe, n'abandi tukabasanga ahantu ngo baratawe. Urumva turafise inguvu nyinshi gose zo kugira ngo tubashire ahabona. Twebwe urwaruka rugendana ubumuga ntibosigara inyuma, ahubwo nabo nyene botera imbere nk'abandi.